mbona umumarayika ahagaze ku zuba asemerera n'ijwi rirenga abarira ibisiga byose biguruka byakiriye ijuru ati nimuze mukoranye amazimano menshi y'Imana. Mbona ibisiga biguruka byo mu kirere, umumarayika yari karavuga, Imana ari mubwiye ngo babarire nimwitegure mukoranye ku mazimano y'iki, bikoranye ku mazimano y'iki. Imana igomba ihembe shishikara kuri 18 ngo murye inyama z'abami n'iz'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'iz'abahizi n'iz'amafarasi n'iz'abayicarako n'iz'abantu bose abidegenza n'abagurano aboroshe n'abahambaye. Mana yabwiye ngo nimbwire umuntu wese Imana iriteguye amazimano. Imana igomba guhemba ibisiga, igomba no guhemba ibikoko byo mu ishyamba. Mana yabwiye ngo ninabivuge. Imana igomba iza kugera ingero. Imana yafitiye ideni ibikona byaragaburiye Eliya, bimugaburiye inyama n'umutsima igihe kirekire, imyaka 3 biriko bigaburira Eliya. Igikona kirakunda inyama mugabo nticayikozeko. Imana ifitiye ideni mugabo Imana yabwiye ngo iraje kwihemba. Yavuze ngo murye inyama z'abakuru, iz'abaganwa, iz'abami, iz'abagabisha b'abasoda, abagendera ku mafarasi cyangwa uno muzi tuvuga abagendera mu miduga, iz'aboroshe n'iz'abagize gute, iz'abahambaye. Ngoba nakubwira inkuru kandi gutangariza iri tangazo. Nyumviriza neza, Imana yabwiye ngo nindababarire. Hari ikintu Imana igira ikore, igira ihembe. Yesu araje guhemba. None wumva witeguye gute? Yesu araje guhemba. Ntazoraba ngo uyu n'umusirikare mukuru, oya. Kambara y'Imana ntabwo uzoyibanguranya. Aha mu Burundi turafise abakenewe kandi bizi bya gisirikare, mugabo ivy'Imana ntabwo uzoza kwibanguranya, kuko Imana yambwiye ngo mu bimenyetso ndindiriye kubona icanyuma n'ici kandi kiraje. Ko Imana yambwiye ngo nta gihe gisigaye. Ariko ndabwira abana biwanje mu nzu mu muryango, numviriza neza bane, nimwagirirwa ubuntu uzokundane, kuko Imana yambwiye ngo nigisha abantu urukundo, kuko turi abana nabibabwiye ifu, kuko n'abana mu nzu babizi ko ndi mu kugenda. Nta gihe gisigaye kandi ibindi nabivuga nta bwoba ndabivuga. None witeguriye kuba umukwe cyangwa witeguriye kuba umugeni, ugira ubwoba se? Ntugire ubwoba ugira uje mu cyo. Yesu araje guhera. Yiteguye kugira umunsi mukuru, ibisiga byo mu kirere, ibikoko byo mu ishyamba, kandi nta muntu n'umwe azahagarara mu mwanya w'uwundi. Umwe wese azahagarara mu mwanya wiwe. Mubizi icyo mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.